Ikiganiro bimenye ico utaruzi. Uno munsi nkaba ndi kumwe n'umuhinga, uwo muhinga nawe akaba agira akwidondore anakuramutse. Amahoro cane, nitwa Izere Confiance, nkaba umuhinga mu vyerekeye ivy'inyifato. Turaza kuyaga vyinshi muri kino kiganiro, murakoze. Umuhinga, muri kino kiganiro turagiye kuganira ku bijanye n'ukuntu umuvyeyi akwiye guhana umwana. Guhana umwana iyo umuntu acumvise mbega niki? Guhana umwana benshi baravyitiranya, bakibaza yuko guhana umwana ari gutora inkoni ukamukubita, ariko siko biri. Guhana umwana ni kumuhanura, ukamwereka yuko ikosa yakoze ari ribi, kandi umwana burya uhereye ku myaka 2 umwana ashobora gutahura ico uriko uramubwira, ico uriko uramwereka ko ari kibi, akakimenya, akagitahura. Rero si ukuhana ko benshi bavyibaza ngo utore inkoni, kuko inkoni burya ishikira igufa ntishikira ingeso. Ariko urashobora kumuhanisha amajambo, ukamubwira yuko ico ariko arakora atari co, canke ukamubwira nk'ubu waramwemereye nk'ikintu nko kumujana ahantu, ukamubwira ati vyose birahindutse kubera ikosa wakoze, vyose ndabihinduye ubusa, sinzogutwara hamwe nakwemerera, canke sinzokugura ca kindi nakwemereye. Aho bumuhanishije ijambo kandi atazokwibagira mu buzima, azokwama yibuka ati ca gihe nakora rirya kosa mama yambwira ijambo ko atangura ca kintu yanyemerera, canke ko atanjana hantu yari yanyemereye. Ico kizomukomeretsa cane gusumba kumukubita. Abavyeyi benshi mu guhana abana bo beza ko bari gufata inkoni bakabakubita. None ko bariko baragukurikirana nk'umuhinga, wobasigurira neza ico bita guhana umwana? Nkuko navuze, si ugutora inkoni, oya, ni ijambo canke ukamuraba ijisho ryonyene. Abavyeyi benshi bararabisha ijisho abana bakababwira nk'ubu akoze nk'ikosa, akamuraba igitsure. Ico gitsure ari umwana atanguye guca ubwenge, aramenya yuko ico kintu ariko arakora mama we atakimwemereye, canke papa we atakimwemereye, canke uwundi muntu amusumba atakimwemereye. Rero nivyo novuga kuri ico oye co guhana umwana. Nizihe ngaruka mbi iyo umwana ahanishwa inkoni? Ingaruka mbi iyo umwana ahanishwa inkoni, arateba akazimenyera, akavuga ati ninakora kirya arankubita hamwe inkoni zihere. Rero ico iciza ni ijambo, kandi si ukwamana rya jambo mu kanwa, kuko abavyeyi benshi barakunda kuvuga ngo mwabijuju mwe mwaki. Oya, wewe umukangisha ca kintu nyene yarakunda yuko atakironka muri uwo mwanya kubera iryo kosa yakoze. Ariko inkoni aravuga ati ndakubitwa hama bihere, hama ni mbandanye ca kindi nariko ndikorera, kuko inkoni narazimenyereye, nimba ari ibinuma, nimba ari biki, narabimenyereye, ntaco bintwaye jewe, umubiri wanje waramaze kumenyera. Umwana atangura kuganirizwa mu buryo bwo guhanwa angana gute? Guhera ku myaka 2 umwana aratahura neza, naho aba ari umwana ataramenya kuvuga, arashobora gutahura neza ico uba uriko uramubwira. Rero vyiza abavyeyi barashobora kwiyumvira ngo umwana w'imyaka 2 n'umwana mutoyi cane, ngo ntashobora kumva ivyo uriko uramubwira, ariko urabimubwira akamenya yuko ico kintu ari kibi, atacemerewe. Yego. Mbega koko umuvyeyi iyo akubise umwana aba ariko aramutoza indero nziza? Namba umwana ntatozwa indero n'igiti, ariko umwana atozwa indero n'amajambo. Uramubwira amajambo meza, ukamubwira ati mwana wanje reka gukora iki iye, kuko niwakora iki hazoza ingaruka iyi nini. Nk'abana, nk'umwana arashobora kwiba nk'akantu gatoyi, abana batoyi barakunda kubona nk'ibingorongoro bagatora, ukamubwira ati mwana niwiba aho bawivye nutatora ico ndaguhaye, apana gucu uvuga ngo nakuburije ngo burero ngo ngira ndaguhane ndagukubite kuburyo utazosubira. Oya, uko siko biri.
woramubwira uti ni ntaguha ikintu ntuzucemerere n'uwundi muntu ko akiguha canke ntuze uciba ahantu aho oyo uri kuramubwira ijambo ari umwana atahura ari umwana mutoyi ashobora kuvuga ati iki sindacemerewe. urakoze cyane umuhinga Izere Confiance, twizere yuko n'ikindi gihe tuzogutuma ko uzotwitaba. Murakoze namwe nukuri ntimuze mwitinye kumpamagara.